Fatire ku butare. Ubutare ni umurima w'igihugu weze, ariko nimwiyumvire gusonzana umurima weze. N'abahora bimba ubutare babwimba batwara ntibazana ifaranga na rimwe, bagahezayo naho b'abarundi amahera baratwara ntubona iyo bayashize. Nubuwa dufise umurima abantu bisoromera bigira kujya kubikona ngo inkware zisezerana mu masesa ya kwari gusesa umwe wese atwara. Turabiraba turavuga tuti none dusonzane umurima weze. Nibaza yuko abahariya muri Cibitoke ya kera barazi uwo murima icarico. Nimwiyumvire rero gukenana umurima weze. Ubu rero nk'ubu twarafashe ingingo turavuga tuti uwo murima ni uw'abarundi utegereza gusoromwa n'abarundi. Ubu rero twarigiriye inama mbere hamwe hamwe baza baramaze gutangura nko mu ntara ya Kirundo baratanguye, hariya mu Kirundo ivyanda baratanguye, ibubanza baratanguye, naho nyene Gahongore barabizi baramaze gutangura. Ko ndababwira abarundi dusoroma mu murima tuwushore, hari mu wasoromye arahembwa. Mugabo Burundi turonke ico dushora hanze. Ko nk'ubu bambwiye ko ivyanda baba bageze ku makonteneri ashika 20 y'ubutare. Kare twahora turiko turafina. Nuvuga yuko abarundi tuvuye hasi, umwe wese akavuga ati ngira ico nkoze nta kizobuza ko dutera imbere. Mugabo kare twari twarase usoroma uwo murima kubera iki? Turindiriye yamfashanyo, tukarondera amadevize atakintu twashoye hanze. Amadevize kera mukuza yari imfashanyo, none no munsi imfashanyo ntayo. None mugomba cavahe tutayarondeye twebwe nyine? Tutegereza gukora tuyarondere, hanyuma duheze twikenure muri ivyo dukenye. Télévision Tanganyika.